Amajambo y'iterabwoba y'abategetsi ba Tanzania bagira ku mpunzi kabaye akamenyero kandi n'ibintu bibabaje. Ivyo biriko biraba mu gihe igihugu ca Tanzania co nyene mu minsi iheze cari cemeje yuko atavyo gutahukana impunzi ku nguvu, cari cavuze yuko bazobaha umwaka uza ariho bazotangura kubabaza umwe bakamubaza kugira bamenye yuko koko afise impamvu zituma adataha, ariko n'ico gikorwa twaravuga yuko tutacizeye kuko umwe agiye kuvuga icari akaja kuvuga ikimubuza birashobora no kuba intandaro yo kubura umutekano. Aya majambo rero mashasha avuzwe muri iyi minsi n'abategetsi ba Tanzania bagasubira kubabwira bati nimutahe ku nguvu, kuko abari ku nguvu bababwiye bati nimwiyandikishe, bababwiye bati kwezi kwa12 ni kwagera nta burenganzira muzoba mugifise bwo kugwa mw'ikambi, kandi nta nabo tuzoba tucemera kwandika ngo batahe ku gushaka kwabo. Iryo ni iterabwoba. Birababaje yuko leta ya Tanzania ariyo yemeza ko umutekano mu Burundi uhari, bakibagira yuko dufise impunzi nyinshi zahungutse mu minsi iheze kandi zigasubira gutotezwa ahubwo zigasubiramwo no guhunga.